ndabaramukije abakunzi ba Ami Show TV kuri micro ni Christian nko musanzwe mumenyereye. Bon, twabazaniye umushitsi umujournaliste nkanje d'ailleurs ndaza kwivuga. Okay, ntaraja kure ndabasavye ukutarabikora aca yiyabona hama kwa bikoze merci ndagushimiye. Hama nimba iyi video izoba yakuryoheye wibuke gushirako j'aime hamwe na commentaire. Karibu. Hello guys, murakomeye. Reka ni present natabimbwiye. Nagenda kwakire. Nitwa Keza Dorcy, nkaba ndi umujournaliste muri Black TV. Ndabahaye ikaze hama mudukurikirana ndibaza ko muza kunezerwa n'ibiza gukurikira. Urakoze. Karibu. Ikaze hano. Ego sha. Turagiye kukwakira nanje. Cyane gose. Bon, si cyane ariko reka mpe si cyane. Ni reka twemere basi siko. Okay, uno munsi kigane tumubwira dukorereko muri ko la fois passée nakuranye n'umujournaliste Delicia wo muri Isaac TV. Uno munsi ngira nkorane na Dorcy wo muri Black TV. Rero comme la fois passée twagiye nyine yari débat y'aba journaliste umukoga w'umujournaliste muri société burundaise ariko twaragiye kure cyane gose un peu trop cyane mwararengeje uno munsi en fait twasanze twataye sujet urumva ariko uno munsi tugira tubikorereko nyene dumwa tubiganireko. So Dorcy, sio kani guha karibu naiguha kotse. Okay, hama bon nagenda kubaze kubgaho wabitanguye ryari ibintu by'journalist. Muri uwo mwaka nyene ego menigiye mu mwaka uheze mu mperezo ariko novuga ko natanguye mu mwaka ugitangura. Watanguriye muri Black TV nyene? Ego. Inowere ego biratesa. Hama ubibona gute wewe, niyihe nyungu ubibonamwo? Ego niyihe nyungu ubibonamwo? Bon, ntishimye amahera arimo. Mais bon, mais c'est pas l'essentiel. Inyungu ihari c'est que uravoyaja gatonya. Iyo mvuze kuvoyaja tuma urabona monde extérieur, hari gutinya, hari vyinshi wigira. En fait, ni marketing en quelque sorte. Hani ni journalisme, ni marketing. Rero niyo nyungu je nayigiyemo parce que ndakunda marketing. Hama novuga gute hama ama conséquences wabibonyemo déjà en tant qu'une fille muri entertainment yacu turakunze kuvuga nabi turakigwa nabi cyane kandi ni kuva kera sinzi guhinduka karivuga me twizere ko bizohinduka. Iyo niyo consequence mengo ni abomination niko no bivuga mengo sinzi ariko twizere ko Burundi bwacu buzotera imbere kandi buzotera imbere. Hama twizere ko natwe iyo image baduha ko dushaka akazi nta buhari murabizi urabibona. Rero umuntu aronse opportunité ucureka wirengagiza ijya jugement. En fait niyo jugement ituma umuntu agira uri umukobwa rero ni fois 2 sico kimwe nk'umuhungu. Rero niyo ntambamye ihari uri umukobwa. Okay, hama tuje muri famille yawe. Bakicumva Dorcy aragiye mu bintu by'ubujournaliste bavyakire gute? Apana bakicumva. Ntibavyumvise. Manzungire kwanza. Dorcy ni kintu amaze gukora novuga gute? Tawuskuri nco kenda kubatse kugira imenye. Reka ndakufashe naco. Dorcy yaragiye muri participation y'aba Miss muri Miss Ngoma. Narashitse muri demi-finale mais naronse amahirwe yo gushika muri finale mais ça m'a aidé ya. Hama depuis Dorcy araja mu tundi nyine ndomo jeune nk'abandi mvako. Wabyakiriye gute Dorcy kutaronka amahirwe yo kuba Miss Ngoma? Je déjà narakiriye nabigata ariko si cyane. Hari abandi bavyakiriye na muga le fait yo kugira iyo pa je yari bonheur nini cyane ku buryo ntobona yuko
gutsitara birabaho me washitse muri finale demi finale yego rero si benshi bagira ayo mahirwe twe twaranavuga ko ari amashance la chance ok dodo hama ngira rero abavyeyi bangene bavyakiriye bon umwana wacu oya baramaze kubona umuntu yilanshije deja muri Miss bavuga ati umuntu agiye muri Miss en fait birusha ubujournalisme birusha kuja kuvuga ati ngo ndikunda kuko hajya bararaba ubwenge bwawe bararaba ico ushoboye en fait bararaba byinshi bararaba ubwiza nanje bavuze ati icyo je nticari mu mutwe sinaraba ngo ndiko ndabwa nabana ariko nashaka ko ijambo ryanje rishika kure ivyiyumve bishika kure rero maze kubona umwana wawe amaze kuja muri Miss urabona ko ibindi vyose amaze kwilansa wenyene ku mutima wako avuga ati Jeff numva ashaka kuja muri Miss canke izindi competition du moins zimubusta hejuru ibindi vyose urabona arabishoboye rero jewe ntibarindire kuvyumva plutôt ni jewe nabibabwira bambwiye ati ni bon mu gihe ari wewe uvyumvamo ni vyiza cane c'est ton bonheur ni wewe fonce kweri amafamiye yose bajya abatantine abandi abatantine honye bavuga ati okay umushahara wa mbere tubone ikintu cya mbere cyakiza ati ebana ni wariha umushahara wa mbere n'uyu dukomanda arariha umva nico ni wo munezero baranshigikiye sinavuga ati ngo none no nta mapense négatif yaje baje bavuga ati ahubwo ni vyiza mbako kuratera intambwe naho rukuraza ni buhoro buhoro ndakunda abantu bameze uko gamana ndakunda abantu bameze uko bagushigikira ku byo uri kurakora ndabakunda basha hama novuga gute hama abantu nabo abantu ababanyi ntiwavuzwe nabi naho noba naravuzwe nabi baramvuze ntibabimbwire siko kagiye kuba ka journaliste usanga bahereye igihe utangwa kuba umu Miss baje bavuga ati aha Dorcy kagiye mu bintu vy'aba Miss asha ndazoyitunza agiye kuzana kubera iki ndakubaze kwanza ikibazo kubera iki bama dufata nk'aba victime kuko icyo kintu kiza imbere bon sinzi gituma abarundi mu mutwe turononekaye niko novuga non abarundi ariko n'abarundi ntupanira abarundi na ni ukuri n'abarundi none ngira ahandi bon mvuza abarundi kwa niho rindira mvuza abarundi kwa nihomba niho maze nihomba niho abantu menyereye sinovuga ahandi kwa sindahazi mvuze mu Burundi rero ko ariho menyereye abantu batahura nabi umuntu bisigura ko uri umukobwa ngo uri umujournaliste ngo uri umuririmbyi bica bisigura ko ngo utegerezwa kuzana inda no n'ubuzima kurarondera kandi nta bavuga gute nta kazi hama naho uvuga ko bashaka gutwara inda sica je pense pas bon d'une part ku masengesho ni cyaha ariko c'est un ni don imana yaguhaye alors gutwara inda n'ibintu bishika n'ibintu bishika hari abatazitwara benshi ariko nimuca mwibaza ngo toutes les filles sont faciles non mais franchement oya nyene ago reka tugire mwaho nyene dodo umukobwa nyene atwaye inda akiri iwabo nuvuga ko utakiri umujene niko navuga ego umufata gute kuri wewe uzi deja kuri umugenzi afate muri famille iwacu canke ari umugenzi tuvuze abakobwa bose sikuvuga ngo reka generalise abantu turagabuye hari abantu bagusutena n'abandi bagumugongo bakuvuga nabi ariko nibaza ko ikintu kikubaye ko wewe canke jewe bishitse umuntu agatwara inda ujana n'abagushigikiye apana kujana n'abantu usanga bariko baraguhabesa bakuraba autre part wishinze ivyo ntawe uzoshika uragira n'amacomplexe manini cane rero no hanura abarundi ati nta muntu azobaho arinda avuka canke akagira iherezo hano ku isi nahure n'ingorane apana rero kuca uja ko ku muntu
ngo naka yaratwaye inda nani ntozi histoire yiwe ntozi igene vyagenze ashobora kuba yaragize ingorane wewe wabonye ko muvuga nabi kubera vyamushikiye alors nibaza ko abantu twavyigenza nk'ubuhoro ego Dodo ahubwo ndagutera inkuru je ndumva ko umenga ngo namushigikira no namukomera amashi kuko si yoba yayigize yayigumije atayikoroye uyu arakomeye cyane okay urashigikiye ko twotara amadate oya si abashigikiye ndabashigikiye ufashe kuvyo vuze gusa yitwaye mbetanti n'umuntu anyita tanti gusa yamangosha gusa ndagutera nako mvuga ati si umukobwa bishitse akayitwara Dodo je ndamukomera amashi ntayikorore ntayigire uyu abakomeye je ndamukomera amashi vraiment hama mbe twari mu biki turacyari kuri kote y'abajournaliste ukungene twakigwa ko ndamufasha ndamwivye akazi Est-ce que ça nous encore et que ça nous encore mais pas pour la même TV ah non là il a qui journaliste en fait abajournaliste quand ndagufasha ndabona ko babuze question en fait abajournaliste bon bibaza ko atari akazi bibaza ko utari nko kuri RTNB canke utari kuri za Rema sinzi ko zigikora bibaza ko udafise akazi canke bibaza yuko journalisme ni makufise diplôme no babwira yuko abantu bose bon si bose mais beaucoup de personnes reka dufate entre 70 et 80% bafise ubuzi butajanye n'ivyo bize alors umuntu aba afise talent ni ingabire aba afise rero ingabire ntisaba amashuri rero uronse opportunité yo gukoresha iyo ngabire yawe uzi ko ushobora gukurikirwa kandi ukabona ko bishobora gukurayo mu buzima ukaba independant selon iyo ngabire ufise je pense que umuntu wese akwiye gukora akazi kose yifuza rero natwe abajournaliste ifo ko babitahura uko nyene n'akazi mureka ahubwo noba conseil ahubwo muteze imbere igihugu canyu ibaze turavye neza amakritique ahari ego nivyo amakritique arateza imbere ariko hariyo amakritique atari positive umengo ucumengo ijya TV umengo negatif gusa negatif alors bemudushigikiye ntimushaka ko tumera nk'izi zo hanze zo muri France zo muri Canada barateye imbere kandi barikorana kandi barateye imbere rero ko twe twagize tukaja hamwe ko twitoye nyene tukumwe na mwebwe rero mutadushigikiye Uburundi ni muji imbere kuko turi muri monde ya réseaux sociaux ntituzorindire ngo tube ba misi tuba ba modo umengo niko kazi umengo batuma tubonwa neza rindira manzi nanje manzi ndabije ngo by'umisa manzi ushinanza ndavuga uko biciyengo oya rindira manzi ndabijemo vuba urumva hingiye manzi ndabijemo hama nayo nzoce mvuga uko courage uzojemo biraryoshe birakwigisha kandi urabona projet wari officiel bon je vraiment yamari gufasha surtout ku ngabire twa dufise kandi gufasha guteza igihugu imbere yacu biciye ku karanga nyine sanzwe dufise hano mu gihugu en fait twishimira ku bintu dufise bon nta bintu byinshi sinovuga byinshi parce que un jour ndashaka kuyirealiza kandi bizoba ndizeye ko ndi mu migambi ego hama Dodo ni ikihe ashaka gukora bon ndakwaza mu buzima bwawe ikintu journaliste urabukunda urumva yeye kubikora ubukunda bon tant qu'elle travaille sur terrain ego ndayikunda okay ni ikihe Dodo ashaka gukora kugira ngo ashobore guteza imbere uyu mwuga akora umwuga wanje cyane yuko nyene by'ubujournaliste urumva ugira ubiteza imbere kandi muko kubuteza imbere utahure kandi guteza imbere igihugu Burundi Dodo rero ni kiye yimirije gukora avant ko no buteza imbere faut d'abord commentaire banze gahinduka gato muga zohinduka ndiko manishure bashe nzohinduka ko bwatweke mais il faut kutubereka indi image peut-être ngiye bashaka kuba bidogera kuko turavye neza abarundi benshi si bose baja Instagram si bose baja YouTube benshi bakunda la facilité tuje Facebook
Or, Facebook, je dirais pas qu'il paye bon, je dis pas ça pour l'argent. Vous savez, il faut que tu aies... Bon, tu m'en sais. Écoute, mais et voilà. Je rero nibaza yuko ngira barindiriye ko tuja hanze je nibaza ko ivyo barindiriye tukore kandi ibe visuel nziza iboneke neza ku buryo atari ibintu tumengo barabufutse no nivyo hari igihe cyo usanga ugiye nka ndagiye kura nk'ikiganiro cyawe canke c'abarundi en general kisona ukuntu Mariza nama connexion mu Burundi ariko nahara biza ama connexion yacarahara rero je nibaza dukoresheje facilité ntidutera imbere alors bikuru ubugume kuko abarundi turafise ubugume turafise kwikunda ntidukunda et voilà nivyo byose rero nyimba murindire ko tuja hanze muturungike tuzogenda nivyo niye pe ushaka kujamo bon urasubiza kesi yatruvuye oya vuga nacu simwe me shaka devaliza banque muri Espagne shaka kuja muri Espagne tourisme n'amaturiste gusa kwa ndakunda menye histoire y'ibihugu menye uko ngene nabone bikuye kuko twe bose ntiba c'est pas mu bace baba ubutunzi no baraciye hasi baraduga turabe sinatwe Burundi bwacu twoca peut-être twifocalize kuri iyo nzira bace nk'abandi hama duteye imbere amaprojet mfite ni menshi sinoyamara ntiwoyaheze era abahama Dorcy mu bakobwa apana abakobwa ba journaliste bose niwe mu journaliste uvuga ati ubu ndamukunda niwe nkurikirana niwe urumva niwe mvuga jewe ego urikunda ego okay je t'aime bon si je gutangura abandi ko ndikunda kwanza oya muga ushobora kuvuga ati ego sefa nta muntu kwisinga hati ikunda utikunda ni muga hari ushobora kuvuga ati dodo nta ugenda no mwishuri urarondera umwana abuwa mbere akwigisha mu Burundi ntituje kure mu Burundi c'est pas qu'abandi bose ndabakunda mais abakunda kuntwenza minosha arimwo kuko muramvuga gituma mvuze uko kwama mvuga ati un jour nanje bizonshikira mbiri yasho muri cyo nishura muri ya makwizi kubera deja umaze kubona nta kintu giteye ubwoba kuja imbere ya kamera rero ikintu cyambere cyagezamo abantu bariko baraba amakomante umva deja niyo kwizi yoca ikikugora kwishura me amenye ko ndakunda ibintu vyiwe uramukunda yene bon ndakunda travail yiwe kandi uzurabe ari différente n'abandi uzubirabe ari très différente ngane kweri izo kwizi ziyo mediri marrant ndazikunda tu yarashoboye gucrea ikintu ciwiwe kandi c'est bien azobandanya uko nyene twizeye ko azodukura habi ikiburundi kacu muri monde y'amativi n'ubundi ni gushigikirana muri vyose ego nivyo nta kibazo ufise wowe mbaza rero co nokubaza journaliste ugenda utambajije vraiment bon tumana kwivye travail yawe bwatonye bwa mbere wewe muri iyi monde ya journalisme en tant que fille mu isanzwe ni igiki ubona wewe wokora cyangwa ni igiki ushaka ko gihinduka hano okay ikintu nokora ikintu ca mbere ni ukutumviriza amajambo y'abantu ico nico ca mbere nisho ntambere nota kwera iyo nishinze nkumviriza amajambo y'abantu arashobora kundekura ugasanga ndaguye hasi urumva nico kintu ca mbere nokora hama ikintu naco nosaba nukuri abantu batahura nabi ibintu sikuvuga ngo umujournaliste umuririmbyi w'umukobwa iki bamutahura nabi ntibisigura ko iyo umukobwa agiye mu journaliste canke agiye ndazi ngagiye gutwara inda canke kinakaje nibaza ko batari fier yuko abakobwa batari imbere bon ni baracari muri tuje kurima tuje umukobwa
biracari muri vya vyiyumviro yuko umukobwa ategerezwa kuguma mu nzu umukobwa ari kuguma mu nzu guteka urumva ariwo guteka kubera simbo akazi kose umukobwa agiye gukora baragakritika sinzi kurabibona baragakritika je kera urazi ko nifuza kuba umupilote il n'est jamais trop tard ego sinzi kino formation zihari z'abakobwa ino ntazihari ni mu Rwanda no muri Kenya no muri Uganda nyene ego urashaka kugenda ugaserukira igihugu cacu amareve ndacayafise kandi ndazi nzobishika kunegerezwa kuba umupilote umva ati umukobwa wa mbere mu Burundi umva ivyo biryoshe umukobwa wa mbere mu Burundi azi gutwara indege uratse ama honneur uzoba ufise umva noca nsige ndaza gutora iyo urumva uza gutwara n'indege urumva we ikintu cyose ndiko ndavuga ko nshaka umupilote bose bananda bakanda ati umukobwa atwara indege umva ikintu cyose umukobwa agiye gukoramo baragikritika sinzi ko urabibona urumva rero ico nobabwira dodo peu n'importe icyo umukobwa wese azokora bazoguma bamukritika amakritika azokwama rero nuko kwanza rimwe rimwe amakritika aranafasha dodo aranafasha rero nta kizomboza gukora ivy'iwanje ko n'indoto zanje umva nzobikora yego iciza nuko chaque fille ndabazi benshi bashaka kuba abajournaliste bataronka iyo chance mais ntimudésespere menya yuko ufise occasion genre opportunité ijya imbere yawe genda direct wiyumvire tout simplement wiyumvire byinshi nimbonye affiche bavuze ati turondera umujournaliste canke umuntu umvire genda nawe utobikunda ariko birakwigisha gato hamas ubonye ko udashobora kugera kure urabandona ni wewe ni choice wawe sinaka azokubakira ubuzima bwawe ni wewe ufise shwa niko nabivuga cyane ntatariwe umuntu reka hajya umuntu agiye arumviriza amajambo y'abantu ntiyotera imbere ede yaje ndakunda umuntu amvuga hajya umuntu akuvuga abakeneye ibintu by'iwawe ndabaza kwanza hajya ngo umuntu akuvuze ngo uratsitara eske ibyo bintu nivyo cyane n'ibintu by'iwanje bavuze utsitara gukumbuye akavuga ati Krista ndamukumbuye uje utsitara yego uje utsitara je niko numva les africains twubahwe kuko twe kino cyose kivugwa utsitaye canke ubabaye ebana ngo nakaramvuze baramvuze mais bon kuvugwa basha ni ibintu byiza kuko umuntu akuvuze se kabaguhaye na chance buya kwitayeho tellement que ça les gêne nivyo navuze nyine abakeneye ico kintu ciwawe soit ni jalousie la haine byose biravanga arovya kweli nyuma cyumva biraryoshe tout simplement biraryoshe banje bamaze kuvyemera nivyo ngiye gukora abandi je m'en fous maka kuvugwa biratandukanye urashaka kuri mu nzira mbi ukanga kumviriza abantu ukaca bakuvuga nabi cyane aha tuba turi mu nzira mbi gute mu nzira mbi wari uzi ko umukobwa yamari novuga gute danger yama iri active H24 bisigura uratitara gato ca yakadanje nakayakubonye nakayavuze akantu gato bakagira big uko hano bakagira kanini uko rero niyo mpamvu umukobwa umengo chaque fait et geste agira umengo ariko aracungwa mba sinzi mushaka iki basha no mushaka iki mu bisanzwe dushaka kubimenya mushaka iki sinzi gacha uba ukakuvuga ati abakobwa muri materialiste we kurakora bakakuvuga ego ndavyemeye turi materialiste nuko ego oya nshatse kuvuga tuko tuvuga abakobwa ko nitwe turi concerne Beni yarabivuze kandi ndamushigikiye kuko avuga kuri jewe yavugishije ukuri ko si benshi bokomeye ivyo yavuze abakobwa turi materialiste mais turagabuye ayakoresha ubwenge n'abari
niyo mpamvu rero mutureke turi materialiste mu gihe twiteza imbere bibabaje mwebwe nta kundi simbona ico nobafasha nta nico twokora ego ariko ndazi muzoba mbere mu kudutwengera urakomeye ndakweza aba hypocrite baruzuye Instagram message ati nguragara et pourtant je ndaga umuntu w'imo hypocrite gabasha Abarundi umuntu akwanka kanabikwera abarundi turaryoshe en fait ndakunda ukungene dutwengana kandi natwe tuvuze ko turi mu mafuti ya kuri turaba comédien ba mbere nzi en général sans offense kigingi n'abandi basanzwe bari atitré niko no bivuga mais twese turaba comédien yego vraiment sha ugira akajambo rero wogira abakunzi ba Amisho TV duheze we basi tuzo aranyirukanye mu kirundi no mu kirundi aranyirukanye zo gutumira ku yindi tuvuge ku yindi deba uno munsi ivya kuvuga ibintu by'aba journalist ubundi busi tuzoguhamagara dukore ku yindi kugira sintevye byinshi twabivuze ego tout d'abord no guhanura abarundi impanuro za mbere mwazumvise si ngombwa muzikurikire mais bon nagerageje ko nshoboye mais twige gufatana ku mugongo niko nabivuga hama umukobwa certes umukobwa nubwa ndabuze ukuntu nokivuga akenshi je ndamuhefera ku ngoma kuko hajya mu ngoma narize basha ndamuhefera ku ngoma ingoma nayo niyo symbole yo mu gihugu turi fier dufise mu gihugu cyacu uvugira ngo mavuga ingoma ndayikunda ivuga neza ndayikunda ingoma naho bibujijwe ko abakobwa bavuza ingoma mais bon muga umukobwa bavuza ingoma we ndibaza bibatese non birabujijwe ntuzosana kubivuga birabujijwe kuko ni nko kwikubita toi-même ya sinarinzi nuko nakubwiye ndibaza ko nihenze nibaze bavuga mais ego umukobwa ni nk'ingoma rero ni symbole y'igihugu kuri jewe symbole y'igihugu kuko nicyo kintu dufise mu gihugu cyacu konja muri Miss Ngoma ndayivugira ndibaza umwaka uza cyangwa umwaka irashobora kuba hari umunyagitega ni ugitega niyo ngora okay novuga mudushigikire muduteze imbere mudu eko en fait le strict nécessaire byose muga nta numwe n'oblige ariko iterambere ni rya twese si rya wewe si rya jewe korera igihugu niko navuga dufashanye hama ndashima ko na wantumye ko na twaganiye un peu sur le sujet nyene hama babakunzi ba Amisho TV c'est ça ego utaragira subscribe basha mubikore upa bikuva ko on te force pas mais ushaka ibindi biganiro peut-être biryoshe ndibaza ko cyakuryoheye ubikore parce que mumushigikiye arashobora kuva mu kintu kinini cyane neza cyane arashobora kuva mu kintu kinini cyane ushaka ko Kristo atera imbere bon reka gusega udaseze non pas là mais bon bref mwakoze hama twizere ko iyi TV iyi n'izindi zose tuzogera kure cyane hama murakoze c'était Dorcy bye urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barenga mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.